rero mumaze imisi muriko murabona ibiteramo bitandukanye hirya nino ahatandukanye, abakunzi ba Mutima Le Comédien nabo nyene ntibamukundiye yuko yoguma mu gacerere. Twenga na Mutima Show yari yayiteguye yuko iziraba rimwe ku mwaka, ariko vyakunze nyene yagondojwe n'abakunzi biwe umwaka wa 2022 ngo mugiye kuyibona kabiri. Nijyari rero abiteguye ni bande bazoba bibereye muri iyo show, nizere yuko ukeneye kumubona Mutima imbona nkubone amaso umuyandi, nce ndakubwira aho ugiye kumubona vuba. Mutima Le Comédien rero ku nshuro ya mbere ngo Twenga na Mutima Show mwarashoboye kuyibona aho yashoboye kwifadikanya n'abaririmbyi batandukanye, aho turavuga ba Vishulove, aho turavuga ba Mukombozi, abaririmbyi nka Estanishe bose bari bishikiye ku kibanza kugira bifatanye na Mutima Le Comédien. Usanzwe ukunda ibyo akora, usanzwe umukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi na cyane kuri Indundi TV, ubuhoho biraje kugira mushobore kubonana amaso umuyandi. Ngo ni ngaho kuri Miki igenekerezo rya 28 mu Kakaro 2022. Ntudosibe rero uje wibonere Mutima hamwe na timu yiwe n'abazoshobora gushika hajya bafatanye ugo rubanza. Ntarashima kutubwira yuko ari bande na bande, mugabo urazi yuko yama afadikanya cyane n'abakomedie bagenzi we, aho turavuga nka Kigingi, aho turavuga Defense. Nizere yuko bose bazoba bibereye muri yo Twenga na Mutima Show igenekerezo rya 2028 ndasubiyemwo mu Kakaro umwaka nunyene ngaho kuri Miki niho bizobera. Rero ngo nubwo yagondojwe akumva nyene yuko abakunzi biwe iyo bibakorera kugira abaryohere uko bizogenda biraba Twenga na Mutima Show, mumenye yuko bizoba biraba rimwe mu mwaka. Ubu yabahaye nka bonus. Nta gusiba rero ngo muze mwishikire hajya Mutima na timu yiwe hamwe kandi n'abaririmbyi batandukanye hamwe n'abakomedie kuri iryo genekerezo bazoba bishikiye ngaho. Nibiki wibaza yuko bizoba bihari bitandukanye, nibiki utarumenyereye ugiye kubona kwa Mutima Le Comédien. Rero ngo wicu usabwa ngo ni kwishikira ngaho kugira uzoshobore kumva byinshi. Reka singende ntakubajije akajambo, nigiki ukundira Mutima Le Comédien, nigiki hamwe mwohura umva ko wo mubaza, gira icyo mubwiye ngaha muri commentaire, hama tubandanye turindira Twenga na Mutima Show. Nawewe wari wibaza yuko yoyikora rimwe mu mwaka cyangwa urashaka yuko yoyikora na gatatu mu mwaka? Byose gira icyo mubwiye ngaha muri commentaire. Ni Mutima Le Comédien. Nuko reka jewe ndagushimire wowe udahengeshanya kudukurikirana kuri Indundi TV, nongera ndanagusaba ubandanye udukurikirana, ndetse n'abandi bose bataratangura kudukurikirana ubandanye ubahamagarira kuyabona nga kuri Indundi TV, na cyane uzi yuko ushaka kongereza imisi yo kubaho ngaha tuba turi kumwe na Mutima Le Comédien hamwe na timu yiwe. Ongereza rero imisi yo kubaho turi kumwe n'abandi bose, ubaha icyo bita partage, ubapartagira uko bizogenda bikurikirana, uko bizogenda muri cyo giteramo. Turakwijeje neza yuko uzoshobora kubibona nga kuri Indundi TV. Ariko reka unkundire imbere yuko ndagusezera ndakwibutse yuko ari Twenga na Mutima Show igenekerezo rya 28 mu Kakaro 2022 ngaho kuri Miki niho bizobera. Reka ndakwifurize amahoro wowe udahengeshanya kudukurikirana, ndanakwifuriza kwiberaho mu mutekano. Reka ndakwifurize n'ibyiza byose, amahoro byose bitahi wawe. Ciao ciao.